baba bahambaye baba boroshe, kubaho tutari kumugayo bihesha Imana data wa twese icubahiro. Ubayeho rero utari kumugayo, menya ko bihesha izina ry'Imana yacu icubahiro, kandi bihesha iteka umuhamagaro wawe, bihesha iteka igikorwa wahamagariwe. Nico gituma kwirinda umugayo ni kuneza yacu, kwirinda umugayo nukuri ni kuneza y'umuntu wese, kuko bica bihesha iteka igikorwa ukora, bihesha iteka aho uburongozi bwawe, bihesha iteka aho ugeze hose. Mu rugo bizoguhesha iteka, mu kazi bizoguhesha iteka, aho ugeze hose bizoguhesha iteka. Ariko kandi bihesha n'Imana data wa twese icubahiro. Kuvuga ubutumwa bwiza ni kimwe, kuvuga ngo Yesu ashimwe, aho ugeze bakamenya ngo warakijijwe kubera uri kuravuga ngo Yesu ashimwe, canke kubera uri kuravuga ijambo ry'Imana, ni kimwe. Ariko umwanya mu marana bamaze kubona umugayo ukuriko, bizoba biguye mu mazi. Ariko atamugayo uri kuri wewe, waba uboneka cyangwa utaboneka, kubera umugayo utaboneka, burya abimwemu barumva ko hari kitagenda. Burya umuntu afise umugayo w'ibyaha akora mwibanga abandi batazi, uragenda mugabo abimwemu barabona ko hari kitagenda. Abimwemu mbere ivyaha burya nababwiye ko biranda umuntu antipatike. Hari igihe umubona umuntu ukagumubona ni mubi, ukagumubona ari mubi, mwahura ukabona ari mubi, kandi atabubi afise bugaragara, kumbe ni icyaha kirimo. Imwemuzi buryo w'imwema arasesa arumva ko hari kitagenda, yakuraba akabona ko hari kitagenda, kumbe ni wa mugayo ugendana utemberana, atawunda wuzi cyangwa uwo muntu akuraba atawazi, ariko wewe uwuzi ko uwufise. Kandi na wewe burya umugayo ntushobora kuwugirana amahoro na gatoya. Rero kutaba kumugayo bihesha iteka Imana, bihesha icubahiro Imana, ariko nawe biraguhesha iteka, birahesha iteka n'abawe. Reka mfatire ku miryango. Iyi miryango bafise umuvyeyi atagira umugayo, bihesha iteka abana iyo batagira umugayo, birahesha iteka umuvyeyi. Ico abana bakabaho batagira umugayo, kugira ngo abavyeyi bahabwe iteka. Natwe abavyeyi tukirinda gose kubaho dufise umugayo, kugira abana ntibatukwe ku bwacu. Urazi umuntu atukwa, abantu bariko baratukwa ku bwawe, ivyo nukuri Imana ntizoreka kubitubaza. Yesu ashimwe. Nimushushanywe n'ivyiki gihe, kugira ngo bikunde ntimube kumugayo, nimwishushanye n'ivyiki gihe. Ivya kino gihe bihari ni vyinshi cyane, ni vyinshi. Mujanye n'ivya kino gihe, mujanye n'ivya rino terambere, mutarobanuye ibidahwana, mwosanga umugayo uri kuragenda uneganega hunegugwa. Duhinduke gose, tugira imitima mishasha, niho tutazoba kumugayo. Tugize imitima bishasha tuzomenya ivy'Imana igomba, hanyuma tubikore, hanyuma ntitube kumugayo. Imana yacu ihabwe icubahiro.